habanje guhitamo gukorera mu ntara zine ariyo intara Ngozi, Gitega, hama gukorera no mu Rumonge, hama tuzoheraheza ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Hama kuco c'abartiste naco cari ca kabiri bari babajije. Bon, abartiste barahari bien sûr. Naza yuko bivanye n'intazo tugiyemo tuzomenya mu artiste tuzavuye gukorana nawe, naza yuko tuzatubimenya hageze. Koresha umwanya ngo ufye ndasaba commentaire kugira tubwire uko ngene wakira ibikorwa vyacu. Uyu munsi rero tugiye muri conference de presse tukumviriza ijambo Estanish aza kudushikiriza uyu munsi ko ni surprise ariko reka twumvirize icyo Estanish aza kudushikiriza. Murakoze cyane. Inyuma ya kamera no munsi turi kumwe na MC Blizo yaga donc imbabazi kandi na Estanish mutabarire murabizi yuko ibigora gutegura abagabo kandi harimo bigorana, rero ibyo bimucanishemo. Nyuma yo kubasaba imbabazi nongeye kubabwira kandi natwihanganiye muri hangana muratwibwira tukagorana twari twagize, namwe mwatwihanganiye kugeza ubu mukaba mwatwibwiye tukaba tugira tutangure dukora bino bikorwa byacu bimeze neza. Rero sikwiye kuvuga byinshi, hari ibyo mwabonye, hariho biri inyuma yacu, bimwe mwabibonye bwabo bimwe mwabitabukiwe. Ikinini nza kuvuga ku ruhande rwa Bukire, hama ibibazo byinshi byerekeye ibyo bikorwa bimwe tugiye kuvuga nka introduction byatumye tuza ngaha, bituma tubatumako namwe kugira ngo tubibashikirize. Ni ibikorwa turiko turategura, ibikorwa byose dufise bya Estanish kugeza muri Desembre, kugira ngo tuza guca make tubasigurira, kandi nongera ndabasaba kugira ngo n'ibibazo byinshi biza kuza byerekeye ivyo bikorwa tuzoza kubabwira. Ivyo bikorwa navyo si bindi, turafise ibikorwa novuga ko ari bikomeye cane. Mwarabonye igikorwa duheruka gusohora caronse ama-appréciation atandukanye, igikorwa ca Kabensi, bira abantu benshi barakibonye kandi kiriko kiragenda neza cane, turaronka feedback nziza bw'ico gikorwa. Rero twarateguye nka Bukire, turiko turiyumvira tunabitegura, sivyo twiyumvira gusa ko byaratanguye kuja mu ngiro, kuko igikorwa kimwe kivyerekanye ni iki catumye tuza ngaha uyu munsi. Turiko turategura Kabensi, umubonano wacu wokibaza ko cane aho woshimikira hose ni ico kintu ca Kabensi tour. Yo tuvuze tour, hariho concert, hariho n'ibindi bintu byinshi dushobora kuberekeza. Ikindi ya kabiri ni uko twashaka kumenyesha yuko Estanish mu kwezi kwa 12 azoza album yiwe. Ibintu rero dushaka kugira ngo tumenyeshe ibyo turiko turategura Bukire ni ibintu nawe nyene arafise ibyo aza gusigura ku vyerekeye ivyo bintu bibiri. Rero nibaza ntabarambiye ntatevye cane, ivyo bintu bikomeye cane tuyagako. Gerageje kuvuga gatoya tuba nyene
kuba barazimenyereye arizo menyereye zikorwa muri kino gihugu. Iyo tuba izobera mu ntara zitandukanye, hari uko twifuza ko bizogenda kuko turategura as booking place. Hariho n'uko tuba twabivuganye na internet, ibintu tukabitegura kugira ngo ibintu bigende neza. Rero ngira dutangura abantu ko ndazi ko ibibazo gusa ari byinshi, haba kuri kamensi, haba kuri ibyo ndababwiye. Rero ndibaza ko kugira ngo Esther nawe aze kuronka akaryo ko kwishura ku bibazo byanyu mwese, reka mbaze namuha ijambo nawe niba hari icyo bavuga kubaramutsa hama tujye tubandanya n'ibibazo. Nibaza yuko byinshi yamaze kubivuga cyatumye dukorana uyu munsi. Intumbero hanini kwari kugira ngo dushyire hanze ibyo tugiye gukora bizo kuri iki gikorwa cya Kamensi. Nk'uko yabivuze tuko turategura iyindi mirimo itandukanye, harimo ayo matuwa, concert zo presenter indirimbo. So rero nibaza yuko kuri uyu munsi kugira ngo tubashe kugira ngo tuganire ko hari ibyo mufise mu tubaza nta ngorane turiteguye kwishyura. Ego murakoze. Hama ikibazo cya mbere ndacishuye ko impamvu twahisemo izo ntara zine ni uko bwa mbere twagerageje kuraba bivanye n'intara kwanza ziri tuvuga ko zijya hejuru cyangwa zihayagiza cyane ibintu bijyanye n'umuziki. Turabye murabye nka Ngozi, Gitega cyangwa intara zishobora kuba ziri mu gihugu. So rero nk'izo ntara zine twiyumviriye ko harimo izo twazondaguye Ngozi, Gitega, Rumonge na Muyinga na Bujumbura. Donc ni tubirabye n'izo ntara ziserebra cyane iyo habaye ibintu bijyanye n'amayevenema y'umuziki, niyo mpamvu twashoboye kuzihitamwo. Hama si ukuvuga ko arizo tuzokoreramo gusa, bivanye n'ukuntu gahunda zishobora guhinduka cyane turabye tugiye turaraba ukuntu ibindi byagiye biragenda, turashobora kuzokongera ko hanyuma donc ikaba projet ndende. Mugabo nizo ntara twashinye gutanguriramo kandi izo zine, si ukuvuga ko twahisemo gusa zine, ubwo nizo twashinye gutangurana nazo icyo gikorwa. Ego sinzi ko Sumaila icyo yokongera ko nta byinshi nongera ko kubyo navuze. Mugabo ikintu gikomeye ni uko mwese murabizi mu Burundi atari igikorwa nka twebwe bari kuva tuno peyi, hari intara visible umuntu asigura kugira ngo tumenye neza turabe ibyo dukora, kuko ibintu aka kazi dukora gasaba uburyo bwinshi. Rero iyo tuvuze duteguye tuba turaraba mbega ni hehe quel est le milieu environnement favorable kuri igikorwa tuba turiko turakora. Rero turavye neza ku mankete tuba twakoze bivanye n'ukuntu bakunda Esther n'izo ntara, babanje guhitamo gukorera mu ntara zine, ariyo intara Ngozi, Gitega, hama ikorera no mu Rumonge, hama tuzoheraheza ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ni kubera ariho twabonye yuko niho hantu hambere hariho entertainment, kandi dushobora kubona ko ariho abantu bashobora kuba bifuza kandi bakunda restaurant. Hama ku cyo cy'abartiste naco cyari cya kabiri bari babajije. Abartiste barahari byinshi, naza yuko bivanye n'intazo tugiyemo tuzomenya mu artiste tuzavugiye gukorana nawe, naza yuko tuzatubimenya hageze twokishura ko directement kuko ntiturapesiza, ariko barahari bari muri gahunda. Murakoze cyane. Hama dutanga igice cya mbere, Esther Nish ku mazina nyakuri ari Esther Nishimwe. Donc ushize sana ya Booking Club nuko bora mama ni nasinye muri Booking Club dukorana, dufitanye amasezerano n'imfana y'akazi. Niyo Booking Club niyo ndabere niyo injeje. Hama kw'icyo kindi
icya kabiri cyari Donc, wewe bagusaba iki nawe usaba iki mukigana? Oh, okay, merci. So icyo bansaba nanjye nkabasaba icya mbere ni imikoreranire. Ndi umu-artiste ndabaha produit nabo bakampa inyungu. Bon, dufate ko twese turakeneraniye. So rero ikibazo cya mbere yabaje kubaza ngo cy'impamvu indirimbo yakorewe mu Rwanda ngo cyane ariho nzoguma nkorera. No. Vision yanjye ya mbere mfise ni yuko nteza imbere umuziki cyangwa ndumva ibendera ry'igihugu mu makungu. Donc iyo mvuze ngo nakoreye mu Rwanda no munsi hari impamvu nagiye gukorera mu Rwanda. Ubu mu Rwanda nibumva Estanish yakoreye mu Rwanda nibaza yuko tangwane yuko bamenya baza kumenya amamu ko cyane Estanish ni bwoko ki ava mu kihe gihugu. Nibaza yuko jewe intumbero nyamukuru yatumye gukorera ko ibendera ry'igihugu bishe mu ndirimbo. Ni nkuko nshobora kuja gukorera Kampala gukurikira cyangwa nkajya gukorera Nairobi. Sikuvuga ko ariyo gahunda mfise gukorera mu Rwanda gusa kuko nta masezerano dufitanye na country record. Nagiye gukora nkuko nayo kujya gukorera ahandi cyangwa nkuko mfise gahunda yo kujya gukorera ahandi. Yavuze ikintu cy'utunenge muri video narohe ikibazo cya kabiri. Sinzi ya president utunenge nyabaki peut-être ko twebwe bivanye hariho uko abibona wowe n'abandi uko babibona. Rero iyo uvuze ngo hari utunenge aho uvuga ati n'utunenge tunashobora kubona hama kuba indirimbo yarazanye impact yego birahari kuko iyo uronse feedback zivuye mu makungu hanze abarundi bari hanze y'igihugu cyangwa n'abanyamahanga baho kuko hariho ama feedback yajya za Sudan, Nairobi, Congo, Rwanda, même Nigeria baranditse harimo n'abanditse mu commentaire kuri YouTube abandi bakadushikiza mu butumwa busanzwe bwa email hamwe na Poke Bravo iba isanzwe n'ugoye muri Estanish. So Estanish turazi ko arafise festival azo seruka mu Burundi Kinshasa. Tukaba tubonye no munsi atugaragarije ijya tour ya Kamenzi. Ndashaka tumenye umuco yuko bizobangatirana cyangwa ari ukuntu babiteguye bazogira ikintu kimwe kwaje. Cya kabiri Estanish Poke Bravo aramaze kubona ikimaze kumufasha ku buryo tuvuga neza yuko abenshi twabimenye igihe mushikanyisa mu Uganda gukorana na Washington. Estanish kuri we hari icyo amaze kubona bimaze kurenza cyane hari inzira ariko arabona zizomushikana kure ivyo bibazo byacu. Ranya reka nishire muri cya Kinshasa no kuvanga na Kamenzi neza ko bitazovangana bivanye n'amatariki cyangwa amezi bizokorerwamo. Kandi Kinshasa umuntu azokubitirayo nkore kuko nibaza yuko ashobora kumarayo iminsi mike hama nkagaruka nkabandanya gahunda ya tour ya Kamenzi. So neza ko bitashobora kuvangana bizokwinjirana. Hama akamaro Poke Bravo ifitiye ni kanini ndakabona naho tutarashika ku ihangiro ariko niyo tuko turaja kuko ndabibona mu maso ko vision tuko turayegereza. So rero yarampinduriye ibihe byinshi kandi murabibona iramfitiye akamaro n'ibyo.